bavukanye namwe bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ndagarutse kugira ngo tuganire ku bijanye n'ibiriko birabera muri Isirayeli. Nk'uko mwavyumvise ejo canke hirya y'ejo twarabiganiyeko, kandi turabigarutseko n'uno munsi. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turaje imbere yawe muri kano kanya, tuje kugira ngo Mana yo mw'ijuru wewe utube hafi, utwereke aho dutegerezwa guhonyoza amakanda yacu kugira ngo dutahure ibiriko biraba, kandi dutahure n'ibihe bisigaye kugira ngo uze gutora ubwoko bwawe. Turagushimiye Mana ko wakunze ko uyu mwanya aba ari wo mwiza kuri twebwe gukurikirana ibi biganiro. None rero dusavye ngo ntaba ari amajambo yanje, ariko aba ari amajambo yawe wowe mpwemu wawe akore mu matwi y'umwe wese no mu bwenge, umwe wese abone gutahura igituma ibi bihe bikomeye kandi bikwiye gusigurwa. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye kandi nizeye, amen. Nshuti bavukanye ndabaramukije. Ejo twaraganiriye kandi muriho no gushimira benshi banyandikiye, abandi bagerageje kumbwira no kunterefona banganiriza kubijanye n'ivyabaye n'ibiriko biraba muri Isirayeli. Muti muri Isirayeli hariko haba iki? Muri Isirayeli bariko babaho, bari mu ntambara. Intambara batagwana n'ikindi gihugu, ariko novuga nti bagwana n'abanyagihugu babo, usibye ko basa nuko hari ivyo badahuje. Ivyo badahuje ni iki? Ni amamuko yabo. Yego, reka turabigarukako. Musanzwe muzi yuko Isirayeli, abo bita Abanyesirayeli, bakomoka kuri sokuru wacu wo mu kwizera Aburahamu. Ni abuzukuru, bavuka ku muzukuru wa Aburahamu. Mutubona yo ninde? Aburahamu Imana yaramutoye, iramwemerera igihugu, iramujana imuvana iyo yaba hariya mu karere ka Iraki y'ubu, iramuzana imushikana aho Isirayeli y'ubu iri, imwemerera igihugu. Muravyibuka, Aburahamu yavyaye umwana w'umuhungu yitwa Isaka, ariko imbere yaho yaravyaye ku wundi mugore atari umugore bita Sara, yaravyaye uwundi mwana w'umuhungu yitwa Ismaeli. Ariko isezerano ico Imana yagombye kurangura yari yagitegekanije kukirangurana n'uyu Isaka. Uyu Isaka rero yavyaye abana babiri b'abahungu, ngo bavukiye na rimwe canke umwe yamufashe agatsinziri. Umwe yitwa Esawu, uwundi akitwa Yakobo. Abo bahungu babiri umunsi umwe baratase, habaye utuntu twinshi hagati yabo. Kambere nuko ngo Esawu yigeze gutaha, niwe mukuru, gutaha ashonje cane, yinginga mwene nyina ngo amuhe uduharage yariko arafungura canke yari afise. Uwundi aratumwima ati banza umpe ubwo bufura bwawe mbe imfura jewe. Arabimwemera ati n'ubundi ndapfuye. Bwa kabiri Isaka yarageze mu zabukuru, asaba umuhungu wiwe Esawu ati genda umpigire igikoko ngaburire, kubera ko yari amenyeye guhiga.
ariko mama eh, wabo yagiriye umutwe Yakobo ati uwo muhezagiro wowuronkana, barawitegura ariyoberanya, umwe ngo yari afise ivyoya ku maboko uwundi ntavyo yari afise, ariko baramwambitse ibintu bituma n'uwo mutama akeka, hanyuma aramuhezagira. Agiye kumuhezagira, icabaye nuko uwundi yaje nawe aza azanye ivyo yamutumye, mugabo asanga yariye, asanga yasenze, arasaba se ati none mpezagira nanje, wapfa ati je nahejeje. Ashaburira murumuna we arataromoka, arahunga agenda Inarume, yitwara abana Inarume, asanga afise inkumi zibiri. Muri ico gihe iwabo vyarakunda ko bavyara bubakana, n'ubu biracabaho kuko turabana n'Abasiriya ngaha hafi. Siriya nayo mumenye ko iri hafi ya Isirayeli, nabo niko babigenza. Ko urashobora gusanga umwana afise umwana wa Inarume canke umwana wa Inabu, ivyo ntaco bibatwaye. Rero nuko rero Yakobo yaciye arongora rero muvyara we, niko novuga, ariko Labani sebukwe yamuhaye ubutari wowe atagomba, yamuhaye uwitwa Leya. Mu nyuma ati oya, ngomba uyu ufu. Nawe ati nawe uzomukorera. Umwe yamukoreye imyaka indwi, ngo yakoreye imyaka 14 abo bagore, arabaronka, aravyara abana 12, abahungu 12 nibo bazwi, nibo bavuzwe. Hanyuma rero muri abo bahungu 12, umwe yitwa Yosefu. Sinzi kubavuga bose, ariko murabizoba ni ba Rubeni, ni ba Yuda, ni ba Benyamini. Ego. Hanyuma rero uwo Yosefu yakunda kwerekwa, akaza aravuga ivyo Imana yamweretse, abibabwira mbere ananabishimako. Baramwanka rero, barondera no kumwica. Bagiye kumwica, umwe aravuga ati oya, ntumwica, nimumwica reka tumugurishe. Baramugurisha, aja mu Misiri. Agiye mu Misiri, ashitseyo aba umukozi wo mu nzu, ajejwe ibintu vy'umugabo yari umukire canke yari umuntu w'umutegetsi yitwa Potifari. Potifari rero aramubwira ati wa mugabo, ibintu vyose biraha muri ino nzu iwanje ndabiguhaye kiretse umugore wanje. Uwo umugore wiwe ariko niwe yagiye gutera induru, kuko yaramurondeye hasi hejuru kugira ngo bakore ibizira, bakore ibitarekuwe. Uwo nawe aranka. Umunsi umwe yamufatira mu nzu, aca akoma induru ngo yaraje kungira ivyamfura mbi. Baca barafata uwo Yosefu bamuterera mu gasho. Ariyo amenyana n'abantu benshi, kandi yagiye abereka nabo nyene, ababwira ivyo Imana yamubwiye, kugeza naho vyashitse umwami agira ikibazo. Haboneka rero uwuzi gushinga intahe, ashingira intahe Yosefu ati Yosefu uwo murondera yogufasha. Aramurondera, kuko aramusigura ivyo yarose, abona aramurekura, aca ahubwo ava muri ako gasho aja kuba umushikiranganji wa mbere, umuntu akomeye. Inzara rero yarateye. Iyo yaje ava, bamwe bene nyina baza kurondera utwo bofungura. Bashitse muri Misiri aho yarari, yarashitse rero kugeza aho ari abiyakirira, abaha ivyo batwara iwabo. Ariko araruha, arabasaba ngo bazomuzanire murumuna we Benyamini. Abaza nuko mutama we bakiriho. Mu nyuma bose n'imiryango yabo bataye muri Misiri, barashika, bahabaye neza, baguwe neza, kuko urumva Yosefu yari umukuru akomeye. Ariko
kubera ko batevye muri ivyo birere, muri ico gihugu, bamazeyo imyaka ishika amajana ane. Harageze ibihe rero baragwira, ubwo iyo miryango iragwira, hama igwiriye haza abatware batacibuka nuko hari ikintu abo Bisirayeli bigeze gukorera ciza, bigeze gukorera ico gihugu, noneho abo Bisirayeli bahinduka abaja, babakoresha ko bishakiye, babakubita. Noneho bashinga n'itegeko ry'uko abana b'abahungu b'ubwo bwoko bazoza baravuka bazoza barabica. Ariko uwitwa Mose baramunyegeje, atorwa n'umukobwa w'umwami, umukobwa wa Farawo, baramujana imuhira ati uyu n'uwanje, baramutunga kurira ngaho, ariga no kwiga, niko bivugwa ko yari umunyabwenge, yari azi n'amabanga y'ibwami. Hanyuma igihe kimwe agenda asanga umunyamisiri ariko ararenganya umwisirayeli, aramwica. Amwishe amuhamba, nta majambo yavuzwe mu nyuma, kandi ntawabibonye, vyaswa nuko atawabibonye. Hanyuma aragaruka kuraba ba bantu b'iwabo, asanga bariko bararyana ubwabo, babiri muri bo bariko bararyana. Agerageje kubabanguranya bati buragarutse, ejo bundi wishe umunyamisiri, none natwe ugira utwice. Aca abona ko ivyo vyamenyekanye, aca arahunga, aca aja mu bugaragwa, aragira intama n'inka n'imikuku y'uwahindutse sebukwe. Hanyuma ico gihe ngo yagiye amaze imyaka 40, imyindi 40 iheze, Imana iramwiyereka mu gisaka caka umuriro, imutuma kuzosubiza ubwoko bwabo iwabo. Ntivyoroshe, murazi ibintu vy'ivyago 10, reka tuvuge ivyo amazi yahindutse atukura yose agasa n'amaraso, ibikere vyagiye gutera amazu yose, amazu y'ubwami, n'ibindi vyago 10 vyarabaye. Icago ca nyuma kwabaye yuko imfura zose z'Abamisiri zipfa, hanyuma baca baremera, barabarekura baragenda. Bashitse ku kiyaga gitukura, bibaza ati none bizogenda gute? Imana ibwira Mose ati rambura iyo nkoni yawe ukubite, hanyuma ubwoko bwanje bujabuke. Niko vyagenze, amazi yaciye yicamwo kubiri, baca baratambuka. Mbere no mu kanya gakurikira, ingabo za Farawo zaraje kugira ngo zibagarure, ariko zahereye muri ayo mazi nyene. Yego, nuko rero Mose yayoboye ubwo bwoko bw'Imana, bagenda batambuka, hari ayandi moko, kandi yarabagwanije kugeza ariko Imana yagiye ibaha intsinzi. Mose rero ntiyashitse mu gihugu c'isezerano, ariko bashitseyo bayobowe na Yosuwa. Yego, barashitseyo. Hanyuma ubwa kera nta mwami bari bafise, bageze ahantu basaba umwami. Ico gihe umuvugishwa yariho yari Samweli, barabaha umwami, Imana irabaha umwami Sawuli yarabatwaye, abatwara nabi. Hanyuma Imana iramwaka, iciha uwitwa Dawidi muramuzi, n'ubu Abisirayeli bacavuga bati niwe yadukoreye imbibe z'iki gihugu, niwe yaduhaye imbibe, niwe yahaye imbibe Isirayeli. Yego, muri make rero nuko bagarutse mu gihugu ca Isirayeli, bahafise nk'uko bahabwiwe n'Imana, hari igihugu cabo. Mu gihe Yesu yavuka, bari bamaze igihe baragarutse imyaka n'imyaka. Mu gihe Yesu yavuka,
ico gihe Isirayeli yatwarwa n'abaroma baje kuhifatira aba aribo babatwara. Hanyuma mu myaka ya 70 barabaye kutumvikana, Roma irungika umusirikare akomeye cane yitwa Titus, ategeka ko ingoro y'Imana yariho ico gihe iyo bita Temple ya Salomo canke ingoro ya Salomo yari iya kabiri, yari igira kabiri, ko iya mbere yarigeze gusambuka, iya kabiri rero niyo yariho. Iyo rero barayisambuye n'ibintu barabitwaye i Roma. Ikiriho nuko Isirayeli baciye bahunga, bari benshi bahunga bava muri ico gihugu. Sinakitohoje neza, ariko hariho mu vyo batashaka no kumva, ntibashaka no kumva ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yego. None rero kuva iyo myaka rero bamaze kuvuga, bamwe bahungiye muri Afrika y'uburaruko, abandi bahungira muri Buraya bw'uburengero, abandi bahungira mu bihugu bibanyi gushika no mu Buhindi, mu Bushinwa barabavuga, no mu Burusiya, muri Ukraine vyo muramaze no kuvyumva. Yego. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ntambutse ibintu byinshi byabaye kuri bo, bakicwa ngo muri Espagne barabivuga, bakicwa, barishwe nko mu ntambara ya kabiri y'isi yose, havugwa ko hishwe imiliyoni 6. Kugeza aho rero ibintu byo kuvuga yuko barondera aho baba, baca ico kibazo bacicarira. Abongereza barabafashije kugira ngo bashobore kuronka aho baba barahagarara, bavyita foyer juif. Yego. N'ico gihe biravugwa yuko imbere y'uko intambara ya kabiri y'isi yose iba, hariho Abayahudi bari bagerageje gusubira muri Palestine, kandi hariho n'abari basanzwe bariyo. Abandi nabo baragiye ngo baragura amatongo barabayo, basigara rero igihe intambara y'isi yose ihitaniye abantu miliyoni 6, baciye basubiza abantu, bagerageza gusubiza abasigaye muri ico gihugu. Ariko bose ntibagiyeyo. Bivugwa ko muri Amerika n'ubu hariho nk'imiliyoni 5 z'Abayahudi, no mu bindi bihugu byinshi baracariyo. Abo muri Afrika mwarababonye, abo muri Ethiopia n'ubu bariko barabasubiza igihugu ca Israeli. Uko niko Israeli imeze. Kuva rero bagarutse muri ico gihugu, baratwanye, baragura imbibe zaho bari babahaye, kugeza aho bagira imbibe bafise ubu. Mu mwaka w'1948 baravuga ngo barikukiye. Uwabivuze yarabayoboye, yarabarongoye, yitwa Ben Gurion. Amaze kuja muri Israeli, ikibuga c'indege caho c'i Tel Aviv kiramwitiriwe. Ego, abahora basoma Bibiliya y'ikifaransa, aho Tel Aviv niho bita Jope, niho mbega ni wa wundi yaremura impuzu Dorcas yaba. Nuko rero reka tubandanye. Narababwiye rero inkuru iriho nuko kuva bagarutse bakavuga yuko babaye igihugu cikukiye, bagwanijwe n'abo bantu baba ngaho, bagwanywa n'ababanyi babo.
ariko uko ibihe vyagiye bigenda niko imbibe zagiye zaguka. Hari n'ahantu ngo bigeze kubabwira ngo abantu nibahave ejo bazohagarukana bagwanye, ariko ngo aho hantu ntibigeze basubira kuhasubira. Ego mu gihe rero habaye intambara yo muri 67 imwe y'imisi 6, bariyongeye uduce twa Sinayi n'uduce bagiye biyongera, ko habaye intambara bariyongeye, biyongera imisozi ya Golani, biyongera Sinayi, biyongera harya hari ubuye novuga nti hari imisigiti hahoze hari intuzeye ya ngoro ya Dawidi. Abo bita Hamas n'umugambwe ariko ufise abagwanyi muri wo. Hariho abantu bamaze gushirwa mu matwi bavuga ko babashigikira, numvise bavuga ngo harimwo ngo abanya-Misiri, abanya-Irani, umugambwe canke umugwi witwa Hezbollah wo muri Iran, hanyuma baravuga na Turikiya, bakavuga n'igihugu ca Qatar, nibo barondera amafaranga yo kugira ngo bashigikire abo basore batera kugira ngo bice abantu. Ubu rero barabubiriye babatera bari mu bintu vy'ibikino, ibintu vyo kwinezeza vy'umuziki, barishe kandi bateye ibice vyinshi, barishe abantu amajana. Leta rero ya Israeli ica ifata ingingo zikomeye kugira ngo barwanye abo bantu bivuye inyuma. Bamaze iminsi canke ubu baranatanguye bariko baravugana ingene botangura kubarwanya vy'ukuri, ariko bamaze iminsi kandi batera ibibombe kugira ngo amazu yabo babura aho binyegeza muri make. Iyi ntambara rero ni intambara ikomeye. Yego nivyo abantu benshi baribajije, kandi naje ndi mu bavyibaza ngo vyoba vyagenze gute kugira ngo igihugu ca Israeli gikomeye nko kuraha, nico gifise igisirikare ca mbere, nico gifise itekinoloji ya mbere, vyoba vyagenze gute ntibashobore kubica n'ikanda? Ibintu bibiri birashoboka kuko batigeze babimenya, kandi birashoboka nuko bagize bati nimureke tubarindire hanyuma tuheze tubereke ingene intama zambagwa. Nivyo nibaza jewe, kandi ivyo ntivyodutwara umwanya munini. Ibi n'ibihe vyahanuwe ko bizoshika. Mwene data yandukiye igisomwa kiri muri Sefaniya kabiri, ntamwe ndaharondere. Sefaniya kabiri gushika kuva ku gice ca 4 gushika ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'8, igice ca 2. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ibihano bizoba ku bansi b'Abayuda. Gaza hazohebwa, Ashikeloni ahinduke imisaka, abo muri Ashidodi bazokwirukanwa ku murango w'amashoka, na Ekuroni azorandurwa, bazobona ibara ababa mu biyaya byo ku kiyaga, ihanga ry'Abakereti, ijambo
ry'Uhoraho rirakujinjibuye, ewe Kanani, wa gihugu c'Abafilisitiya. Azoguhonya, ntihagire n'umwe asigara akubamwo. Ibiyaya vyo ku kiyaga, ibiyaya vyo ku kiyaga, ibiyaya vyo ku kiyaga bizosigara ari uburagiro gusa, hari ibiraro vy'abungere n'impongore z'imikuku. Kandi ivyo biyaya bizoba ivy'amasigarira y'inzu ya Yuda. Niho bazoragira bwije biryamire mu mazu yo muri Ashikeloni, kuko Uhoraho Imana yabo azobagendera ngo agarukane abajanywe ari iminyago. Ati, numvise ibitutsi vya Mowabu no gucokorana kw'Abamoni, bacokoye abantu banje, bakarya urubibe rwabo bihayagiza. Nuko rero ndahiye ukubaho kwanje, niko Uhoraho Nyen'ingabo agize, Imana y'Abisirayeli, n'ukuri Mowabu hazoba nk'i Sodomu, n'Abamoni nk'i Gomora, aho igisuru hahindutse aho igisuru ciganziye habe iyengo ry'imyunyu, hahinduke amatongo ibihe bidashira. Amasigarira y'abantu banje azobatera abasahure, mbere abarokotse bo mw'ihanga ryanje bazobatwara. Aya n'amajambo yanditswe, ntidutangare ngo bariko babigira gute canke biriko bimeze gute, ni ivyahanuwe. Ntibishobora kugenda ukundi. Twumvise yuko Abanyamerika bazanye ubwato bukomeye, ibihugu vy'i Burayi na Amerika vyarashigikiye Isirayeli, nk'uko bayibwiye bati, wewe watewe, none nukore ico ushaka. Niko biriko biramera. Ariko kandi ntawogereranya mu vyerekeye inkomezi za gisirikare abantu ba Hamas n'abasirikare ba IDF, Israeli Defense Forces. Abo ni abasirikare bakomeye, bigisha abandi bose bo kw'isi, nibo ba tekinoloji. Ariko ubu niko bimeze. Twamaze kumva umushikiranganji w'imigenderanire za Leta Zunze Ubumwe yashitseyo, uwo mu Budagi yagiyeyo, urongoye ubumwe bwa Buraya yagiyeyo, urongoye inama mpuzamakungu ONU yagiyeyo. Hari intambara nivyo, ariko ubuye bariko bariyumvira bati, none tubigenza gute kugira ngo aba bantu tubakuremwo, aba bantu batwica. Nuko ubu rero ico bose bibaza kandi tudakeka ko kitazoba, ni ikintu citwa exaction. Ni ukuvuga yuko hari benshi bazobigwamwo, kandi n'ivyo vy'ukurwana batari muri vyo. Mwumvise muri Sefaniya ingene havuze, Sefaniya 2 kuva ku gace ka 4 gushika ku karongo ka 4 gushika ku karongo ka 10. Yesu rero abahezagire. Ndashaka kubabwira yuko Abisirayeli ubuye, reka tusome muri Yeremiya 51 twumve 5
ico ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira, Yeremiya 51 umurongo wa 5 havuga aya majambo, muyumve neza, avuga ngo kuko Abisirayeli atari ntabwa canke abayuda, ku Mana yabo niwe uhoraho nyene ingabo, naho igihugu cabo cuzuye ivyo bacumuye ku wera Abisirayeli w'Abisirayeli. Kuko Abisirayeli atari ntabwa canke abayuda, ku Mana yabo niwe uhoraho nyene ingabo, naho igihugu cabo cuzuye ivyo bacumuye ku wera w'Abisirayeli. Igihugu cabo cuzuye ki? Ivyo bacumuye ku wera w'Isirayeli. Nagenda kwibutse nshuti yanje, Abisirayeli uko bashika imiliyoni nyamba ari 8, bafise n'abandi Bisirayeli benshi baba mu hanze. Muri Amerika honyene bavuga ko hashobora kuba hari miliyoni 5. Kanini Buraya bariho, bafise n'amashirahamwe bayoboye, ngo muri bo abakristo baba muri Isirayeli ni 180,000. ni ukuvuga nka kabiri, munsi ya 2 kw'ijana y'abanyagihugu. Numva ko hanyuma twe tukaba tuzi yuko nta munyavyaha azoja mw'ijuru atavyihanye. Ikindi dusanzwe tuzi ko Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntibamwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, oya, ariko bafise ico Imana yabemereye. Yavuze ngo izobatabara naho igihugu cabo cuzuye ivyaha bakoze. Rero turashaka kubwira yuko ngo iki gihugu gifise abasirikare benshi. Namye numva bavuga yuko hariho abasirikare bashika 180,000. Hanyuma hakaba muri bo kandi bamwe bita aba reserviste, ni ukuvuga abakukuruke canke abavuye mu gisirikare bakabagumiza mu buryo bw'uko bashobora kuza iyo habaye ivyago canke ingorane, 300,000. Nuko nabo ni benshi, nuko niko bimeze. Abo nibo bariko rero ubu bariko bariyumvira ingena bazokora kugira ngo bahashe abo bantu bo muri Hamas. Amasanamu yo muri igihugu ca Isirayeli ubuye arateye ubwoba, arateye ubwoba. Nibaza ko mwamaze kuyabona. Ego, nipfuje kugira ngo tuganire, kugira ngo ndabugurure amaso canke mpwema bugurura amaso, nico nipfuza ko mumenya. Ubuye hariho abantu benshi bashobora kukubwira bati niwifatanye n'Abisirayeli, niwifatanye nabo ubaterere kuko barabikeneye. Nivyo, uwabuze wese arakeneye gushigikirwa. Narababwiye yuko igihugu ca Isirayeli
arico Antikristo azoshikiramwo, nico azovugiramwo ngo ni jewe Mana, ni jewe Mana. Bisigure ngo iki? Bisigura ngo igihe azojayo bonyene bazoba bamwitumiriye, bamwakiriye, bamunezerewe, kandi ngo iyo mpwemu y'uwo muntu iriko irakora nubwo tutayibona. Iyo mpwemu y'uwo muntu canke y'uwo musatani canke y'uwo Antikristo iriko irakora. Munkundire ndababwire rero kugira ngo mumenye Yesu ari mu kuza. Imbere y'uko aza ariko hari ikizira kizohagarara hera. Ikizira kizohagarara hera ni umuntu azogenda hariya akavuga ati ubu uye ni jewe Mana nimusenge jewe. Azotegeka nuko abantu bose abakuru n'abato bashirwako ikimenyetso ku kuboko kw'ukuryo canke mu ruhanga, kugira ngo umuntu atagifise ntazagure canke ngo agurishe, agire ico agurisha. Ivyo biri hafi, ivyo biri hafi, ego. Hanyuma ni ukuvuga yuko mu bantu bari muri Isirayeli ubuye hariho abazosanganira n'akanyamuneza uyu Antikristo. Bashaka mbere n'ico gihugu kizogira amasezerano nawe, ariko mu nyuma uwo Antikristo azokwanka ko bandanya. Nukuvuga igitegekanijwe nuko bazosubira gutanga amashikanwa kumwe bahora bahereza ibikoko, bazosubira kubigira. Ariko bivugwa ko hazogera ikindi gihe akavuga ati nimubihagarike ivyo bintu ntavyo nshaka. Hanyuma rero itotezwa ry'Abisirayeli naryo rizoca ritangura. Ego. Nuko rero mumenye yuko hariho vyinshi bikorwa ubuye kugira ngo uwo mugwanizi yita Kristo azoze i Yerusalemu kugira ngo avuge yuko ari we Mana. Uwo rero azoza hehe? Azoza muri ya ngoro ya gatatu niyasubira kubakwa, kandi iyo ngoro ya gatatu ya Salomo bamaze kuyitegura, bateguye ibintu vyinshi cane. Niyo urondeye muri interinete urashobora gusoma troisième temple de Jérusalem, uzobona ibintu bitangaza cane. Mu misi heze narabibabwiye ejo bundi ko bishoboka ko ikibazo co kubaka irya ngoro bagikemura muri ino minsi. Bisanzwe biboneka yuko ugiye i Yerusalemu ikintu ca mbere ubona naha hantu hari iyo kupole, hari aho hantu hasa n'umuhondo, ni nk'izahabu, ni umusigiti uyu, umusigiti uri i Yerusalemu. Mukamenya ko Yerusalemu ari umuji wa gatatu mweranda ku Bisilamu. Uwo muji wa gatatu no kuvuga uwa mbere ni Maka, uwundi ni Medine, uwundi nawo ni Yerusalemu. Bivuga ko ngaha yahaboneye Imana, yahaganiriye n'Imana, kandi ko ni vyinshi mu bibaza abafise ubwo kwizera. Naha no kuri iki murayibona ni ejo bundi aho nababwira yuko nkundire ndabasangiza ikintu, nababwiye yuko nihakanye igitabo nanditse, navyanditse mu rurimi rw'igifaransa
hanyuma rumwe rwarabaye rwarabaye rwarahinduwe mu rurimi novuga mu rurimi rw'ikidagi. Hanyuma ubwo rwahinduwe mu rurimi rw'ikidagi, bambabarira ndiko ndarondera ico nabiteguye kare hanyuma biranjana sinasubira kwibuka. Ndababwira igituma nashitse kuri iyo ngingo itoroshe yo kuvuga ati jewe ibi bintu ndabivuguruze, ari uko birimwo byose ari byo kuvuguruza, ariko ari kubera ibice bimwe bimwe canke ibintu bishobora gutuma abantu bagira ikintu novuga nti abantu baba bagira biyumvira nabi canke bagakoresha ukwizera ukutari. Aha ni ikarata ya Isirayeli. Isirayeli iri ngaha, Isirayeli iri ngaha, urabibona, Irani iri ngaha, ariko mu bihugu bagiye bavuga bidogera ni Irani, ni Turikiya, Libani iri mu buraruko bwa Isirayeli na Siriya, hanyuma na Misiri hano na Katari. Katari iri ino mu bice vy'ino, ariko ivyo baravyidogeye ko avyo ari nga amafaranga. Ariko aha se nagomba kuza nuko nyene ifoto nayo ndayisanze ngaha, nashaka kubereka ibi bitabo. Nivyo nashaka kubereka. Aha mwabonye niho muri iki kibanza niho hariho hari ya ngoro yari yubatswe. Aha mu minsi iheze no kuhaja vyarazira, kandi ubu birazira, utari mu bizera nkabo mu bisanzwe ntibagukundira kwinjirayo. Ariko hamaze iminsi bagenda mbere bakanahatatira. Ejo numvise umukozi w'Imana ariko aravuga ngo birashoboka yuko iyi ngoro bayisambura. Ikibazo rero kiriho, naravyanditse no muri ibi bitabo nyene, abantu bose bafise ukwizera kwa Islam bazohagurukira rimwe. Ariko rero muri ibi bihe biragaragara, biraboneka yuko niyi ishobora kugira ikibazo. Ibizokurikira ntavyo nzi, sinobibabwira ko vyinshi kuko nohava mvuga ivyo ntaje ntazi. Ariko reka tugaruke kandi hano. Jewe rero ku rupapuro rwa 49 rw'ico gitabo hari ikintu novuga nti Imana yari yanyeretse aho muri Isirayeli. Navyanditse mu rurimi rw'igifaransa mvuga nti somere navuze yuko quelque chose, titre umutwe wangu ngo nzoha amahoro Isirayeli, ngo nzobaha amahoro. Quelque chose semble planer dans l'air, quelque chose de lourd me tient en haleine. Ngo hari ikintu kitutumba kandi gikomeye kimbuza no guhemuka. Les milliers d'hommes et de femmes, enfants comme adultes, qui font la ronde devant le mur, semblent en avoir conscience. Abantu bose ariko baca ngaha
baba abagabo, abana, abakuze, abato n'abashaje bose umenga barabizi. Ni kuva ndi ngaha nta nkoho nigeze numva, ariko inkoho nabonye ngaha sinomenya no kuziharura. Muri Isirayeli rero ni ahantu hatangaje. Ugiye kw'isoko uzibona nk'abantu babiri baciye ngaho bambaye ibisivile bafise inkoho hirya no hino, hama amasirene vya bindi bivuga ngo abantu bamana umutima mu mutwe. N'ibisanzwe niko bisanzwe rero. Jewe vyarampahamuye igihe nariyo. Yego. Ariko kandi ico nariko ndavuga ubwa mbere n'icatumye nandika n'iki gitabo, kwari ukugira ngo usengere Isirayeli. Navuze ngo malgré tout ce qui nous divise, ce qui divise les chrétiens, Israël se révèle être la preuve de notre unité obligatoire. Ngo naho hari ibintu vyinshi bidutanya, Israël iragaragara ko dukwiye kugira ubumwe hagati yacu, kuko twama turiko dukurikira ibintu bimwe, twama turiko tuja ahantu hamwe, tuja kuraba kubera umukiza wacu, tuja i Betelehemu, tuja ku ruhome, tuja eka dukora ibintu hamwe kandi twemera bimwe, ariko asanga ntituriko turavuga bimwe, dutandukanijwe gusa na vya bindi ndemera Imana imwe rudende, uwundi akongera kwa kandi, uwundi agakuramwo aka, n'ivyo bidutandukanije. Rero igisabo canje ico nasaba ngo ivyo bidutandukanya bitubuza gusengera Isirayeli nk'uko bikwiye. Ngo certes la prophétie s'accomplira, ngo icahanuwe kizoba. None ntivyoba vyiza ko twimenya twebwe abana, twebwe twibona mu Mana, tubona ko turaba Imana? Nuko ari benshi, hariho n'abanshavuriye bati wewe urashobora kwandika igitabo nk'ico kandi hari abo caryoheye, ugaheza ugaca ucihakana. Ni ukubera novuga ibice bimwe bimwe vyatumye mvuga nti oya, kumbure vyoba vyiza umuntu asubiye no kukikora ukundi, ariko ntihagire uwo bita mu rudubi. Ica mbere, hari amavuta ava muri Isirayeli. Ayo mavuta ava muri Isirayeli niyo bakoresha mu gusengera abagwayi. Murabizi hariho babigizemwo urudandazwa rukomeye, kudandaza ayo mavuta, ukamenga ayo mavuta niyo akiza kubera yuko ava muri Isirayeli, ariko uwukiza turamuzi. Ego, ico ni ca mbere catumye muri ico gitabo gisomye wumva umenga kumbure wohava ugira uyarondera vyihuse. Ego, hanyuma hari ikindi ca kabiri. Ikindi ca kabiri, hariho ibintu bijanye n'imico. Ibintu bijanye n'imico yaba Isirayeli, umuntu wese, ibihugu vyose birafise imico, ariko ataho bihuriye n'agakiza. Ka gakofera bambara mu mutwe nari natuzaniye twinshi kugira ngo ndatugumye, numva umenga nyene, ariko nta gakiza bizana, nta naho bihuriye, nta naho biri muri Bibiliya. Hariho vya bindi biterekako amatara, navyo nyene kugira ngo mwumve ko dufitaniye akamwe n'Abisirayeli. Akamwe dufitaniye n'Abisirayeli nako Imana Data yaturemye kandi ikaduhamagara. Sokuru wacu Aburahamu, yego, ako niko kamwe dufitaniye. Ariko ivy'imico yabo ntitwoshobora kubikurikira kandi bitagira aho bifatiye mu ijambo ry'Imana. Ahandi ikindi kintu cantumye nanyo nyene canteye amakenga, ni ibintu bijanye n'imva ya Yesu Kristo.
hariho ahantu henshi bavuga ko hari imva ya Yesu Kristo, cane cane habiri, aho bita Saint Sepulcre n'aho bita kuri Jardin du Temple. Ubiravye neza urasanga birimwo umuntu ashobora kugiramwo amakenga. Jewe ico ntafiseko amakenga nuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, nuko Yesu Kristo yavuze ko azogaruka. Ivyo nivyo abantu bakwiye guhagararako, ntihagire uwushika i Yerusalemu ngo avuge ngo oh narasomye hahandi, mbega ni hehe nagiye ntahabonye, donc nagiye ntashitse. Oya, agakiza kaba mu mutima wawe. Hariyo n'ikindi rero naco ni ikintu gikomeye, hariho mu gifaransa nanditse ngo la supercherie des requêtes de prière introduite dans les fentes du mur de lamentation. Ivyo bintu abantu batwara amasengesho yabo yanditse mu rupapuro bakayashira hariya mu ruhome rwo kuri rwa ruhome kurirako mur de lamentation, hama bakizera yuko bizoca vyumvwa kurusha aho bosengeye iwabo mu Buyapani canke iwabo muri Johannesburg canke iwabo ku Mugara canke mu Kirundo. Ivyo rero navyo nyene ntaho biri muri Bibiliya yuko tugenda, kuko ingoro ntayiriho. Hanyuma aho hantu maze gukurikirana neza narababwiye ngaba bosoma ku rubuga rw'iwanje bobibona yuko mu vy'ukuri turya dupapuro hari abaza bakatwegeranya bakatujana, abo rero nabo mw'idini yo muri Judaisme, bakatujana ahantu ngo bakaduturira tuja ku Mana n'ibindi nkabindi. Urumva aya madini menshi afise ibitabo birengeye kuri Bibiliya baharura ko navyo arivyo bibafasha kugira ngo bashike kugakiza. Ivyo bintu ni ukuvyitondera. Abantu bo muri Isilamu uzi Korowani ntumenye hadisi ntaco ubuzi. Abantu bo muri Judaisme uzi Tora ntumenye Talmud ntumenye Tanakh ntaco ubuzi, kubera ko hari vyinshi biriyo bindi kandi usanga birengeye ivyavuzwe muri Bibiliya. No muri Katolika hariho ico bita igitabo c'ikatikisimu gituma rimwe na rimwe habaho ibintu bashobora kwihenda, bishobora gutera gucanganya ikigongo canke ukumva umuntu aba agitahura kubera vyasiguwe ukundi kunyuranye no muri Bibiliya. Inshuti bavukanyi, namwe mwese mwabanye nanje, navuze vyinshi narondogoye umugani w'Abanyarwanda, ariko nashatse kugira ngo tubane namwe mwitegereze ibiriko biraba muri Isirayeli, musengere ab'Isirayeli kugira bagaruke ku Mana yabo. Mubona igihugu cabo cuzuye ivyaha. Yego, hanyuma nabo abantu bose Imana ishaka ko bakizwa, nabo bo muri Palestina basengere. Egome, uzokubwira ngo zana amafaranga tugende kubaka ingoro ya gatatu, uzobumenye ko ugiye kubakira wa mudayimoni azoza kuvuga ngo ni jewe Mana. Yego, hariho n'ibindi rero twovuga, ariko ushobora gufasha canke gushigikira ubundi buryo, ariko bimwe bimwe mugira ubwenge. Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Irene Nahazwe. Imbere yo guheraheza reka dusenge. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuko uri Imana nzima, Imana yaremye isi. Turagushimiye kuri iki kiganiro, turakweretse Mana y'Isirayeli yose uyihezagire, abarimo bose Mana ubagenderere, uboroshe imitima Mana, ubahe databuja kumenya, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
Mana yo mw'ijuru, Sega w'amahanga asavye ngo wugurure amaso bene wacu bamaze kuronka agakiza kugira ngo babone neza batahure ukuri ntibakurikire nyabahururu ariko bahagarare mw'ijambo ryawe. Kwica ni bibi Mana yo mw'ijuru, kwica ni icaha. Turasavye rero ngo muri ibi bintu vyose Mana databuja, aya maraso ariko araseseka databuja, utabare Mana abantu bagira ico bavyizeko kandi bihane, abacumuye bihane, Mana batabirimwo nabo bamenye ko umurimo wabo hanini ari uwo gusenga. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsavye nizeye. Amen. Amen.